muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basangiye intara bakagira umwami umwe, naho nyene badasangiye umugambwe, Uburundi burabakeneye bose. Mwaramutse mwese, mwaramutse canke mwiriwe. Mu Burundi amatora yaraye arangiye, nizere ko yabayeho mu mutekano ntangere no mu mahoro no muri transparence. Nabonye nofata uyu mwanya kugira ngo ngire icyo no kwita analyse, ntabwo ari kurondera umuti w'ikibazo, ahubwo kugira analyse novuga y'ibintu bituma amatora kenshi muri Afrika atera ingorane, atera uruhagarara. Hariho ikintu bavuga ngo ni structural canke structurel, no kuvuga ukuntu igihugu cubatswe canke igihugu kimeze ku buryo bitoroshe guhindura. Nibaza rero ko mu Afrika hariho ikibazo structural issues zituma amatora mu bisanzwe atera induru. Benshi ntibakunze kugishikako, ariko reka nakikubwire. Ni ikibazo kijanye n'akazi. Uti kubera iki? Abantu batuzwe n'akazi. Utafise akazi mu bihugu vyinshi ubu nturya. Muri Afrika ubuzi bwinshi buri muri leta, kandi leta isigura umugambwe uri ku butegetsi. Ni ukuvuga ngo ubu niba hari gutora Frodebu igatsinda, abantu bose b'abakozi bari muri CNDD FDD kuva kuri president gushika ku mwarimu wo muri primaire, akazi kabo gaca kayumbayumba, nta sûreté nta certitude ihari ko baguma mu kazi kabo. Urumva kica kiba une question de vie ou de mort, si vous voulez, peut-être ndexagere, ariko kiba ikibazo gikomeye gusumvya ndaca kubishika ko uko nko mu bindi bihugu usanga bimeze. Rero kubona ubuzi bwinshi buri muri secteur public canke icyo bita fonction publique nko mu Burundi, ivyo biratuma abantu bagwanira ijya myanya mikeyi ihari, kuko udashoboye kushikayo no kuvuga ubuzima bwawe buzoba bugoye. Mu bindi bihugu rero usanga hari secteur privé nini cyane. Sindiko ndavuga ngo muri Afrika niba privatize, nibaza ko babigerageje mu myaka za 1890 bariko basunikwa na UNDP canke PNUD na za FMI au Fonds Monétaire International. Burya Fonds Monétaire International mu Congereza bita wiki Fonds Monetary Fund International IMF. Hanyuma ntivyashobotse gukunda, nibaza ko benshi batashimye ico bita ngo ni structure d'ajustement structurel, programme d'ajustement structurel. Bon, nkunze gukoresha icongereza rimwe rimwe kuko ndazemo barundi benshi cyane cyane bakora nki Tanzania, usanga ndiko ndavuga Ifaransa bigorana, canke mvuze icongereza naho hari abandi bakora nko muri Congo nk'akarorero. Bon, ariko naco bitwaye, nibaza ko ndagerageza ibishoboka mu kirundi mu Kirundi. Ni ukuvuga rero hari ubuzi bwinshi buri muri privé canke private sector mu bindi bihugu ku buryo nk'iwacu bidashobotse. Ni ukuvuga rero abantu benshi baca bagwanira burya buzi buri muri leta buhari. Reka rero ndaguha akarorero, ndakwereke aha nk'aha turi ubuzi bwinshi buhari ukora leta idashyizemo kuboko. Ico gihe rero no kuvuga ubutsinda wese nta kintu kinini bigutwara. Nibutse hari umugabo umwe twabana ahantu, hanyuma aravuga ati jewe uzotsinda wese ntacyo bintwaye ko je ndi muganga, uzotsinda wese ndazi azogwara. Natwe niko kuko utsinda wese benshi na kenshi baguma mu kazi, naza ko abantu babura akazi n'abantu bake cyane bari muri capitale, bakeyi cyane kabisa, ngira ngo nka babiri bakurikira ministre, abandi bose n'abakuru n'ubuzi bwa leta ndaja kubikwereka usanga ari ubuzi buri ngaho ushobora gusabuka karonka, ntabwo kaba kajanye n'umugambwe uri ku butegetsi. Ni leta, ntabwo ari umugambwe uri ku butegetsi. Leta ni ikintu kihari kigumaho, umugambwe uraza ukabusanga ukayisangaho ukayisigaho, hama abantu ntabwo abantu baguma bimuka canke bunguruzo canke bakwa ubuzi. Bon, reka rero turabe ivyo ndiko ndavuga ngaha. Iyi niyo website abantu benshi ushobora gusangaho akazi muri kino gihugu.
reka mbere nyigeze ifoto yiwanje kugira ngo nerekane ahanini iyi website. Bon, iyi website nk'uko ubibona bayita seek.co.nz, muri Australia irahari nayo yitwa seek.com.au. uje ngaha urabona ubuzi, urashobora guhitamo secteur ukoreramwo, sector here urabona ko harimwo sinadugije, okay, udugije gato boreka ndubuze rwose. Iyo ni informatique yo muri kubona, ariko urashoboye gutora izindi, sinzi ko biri kwibonekeza. Ntibiri kwibonekeza neza. Okay, reka ndubuze gutya. Okay. Nije vyananiye kwerekana. Bon, uje rero ngaha urashobora kubona yuko harimo ubuzi bari mu classifications nyinshi, harimo za accounting, biriya ubu bwose umuntu wese ararekuriwe kugasaba. Okay, ararekuriwe kugasaba, kandi bakuraba bakukoresha ikibazo iyo gikorwa canke interview bakaraba ko ugishoboye. Ariko ucubona uduze gato ivyo bita government and defense, reka mbere ngaho kwanza. Ariko imbere ya government defense uburavye sinzi ko kampere hejuru nje ndaduza kamwe ku kazi ku kandi, urabona ko hera hejuru hariyo izo za ni muri alphabet, hariho accounting, ubuzima janane, administrative and office support, bajya bakora mu biro gutwara impapuro n'ibiki, bari muri advertisement media, abari muri banking, izi zose ni privé. Call center, bon, CEO management, naho nyine usanga ari nk'ubuzi privé. Ndaja kukwereka nk'akararo abo ambuzi bari kuba basabwa ba CEO, amajana 200, construction amajana 3 hafi, ukagenda education. Ndavuga nko muri education nkumva nk'ayitwa privé mu sanzwe, ntabwo akazi z'aka leta, ni education uragasaba ukakaronka. Reka mbere cyo muri education kubera aho hantu nk'iwacu urabona nko abarimu ba primaire, ba secondaire, kaba kari aho, directeur wa sport. Bon, ntabuzi ndabona ubuzi bubaye bw'abarimu, ariko urabona bari kurondera umwigisha wa kaminuza n'abandi benshi. Boreka nsubire ngaha ndondere education training ndayivanemo. Nagomba ngera muri government ndakwereke ko icambere na mbere ntabwo ari bwo buzi bwinshi. Government defense kereka nkure mu search term, basinze ko muri kwikena mangande kwiruka cyane, ariko reka. Okay, nashaka ubuzi bwitwa ngo nubwo muri leta, ntabwo ari nomination. Umva niyo difference, ntabwo ari nomination. Saba ari ministre abanoma, si barahari bukeyi ministre anoma, mugabo ubu aba ubuzi bushika amajana 2 n'ubuzi jewe nshobora gusaba niba mfise ibikwiye. Reka ndakwereke ubwo buzi ubwari bwo, reka ndabe kuri kubona neza. Okay, all government defense wanashaka barabugaburamo air force, ubwo muri arme ndabona ntabwo uri korokita, navy ntabwo iri korokita, police iri korokita. Gutyo reka reko ndabufate bwose. Incenza ngaha turabe ko iliste bayishizeho. Liste bayishizeho, urabona ya mbere ko ariko ndo umuntu w'umuyize medicine nucléaire. Iyi ni Health New Zealand, ni nka ministère de la santé, donc il kurondera mu technologist, scientist, front counter support officer. Donc urabona ko no muri leta communication nk'ino muri police, umuntu ashinzwe ibintu vyo communication muri police, urabona ko bari ku rumondero rumwe, abana bakora mu prison. Hanyuma ushobora kubonamo akazi gakomeye kenshi, kugira ngo uronke akazi gakomeye ushobora nko guhindura nk'akaroro ukaraba umushahara, gufata nk'umuntu afataye umushahara w'amadolari dufate 150, nibaza kenshi aba akazi hagaze neza.
niho uca ubona legal advisor bari kurondera legal advisor bajya bamwita ngo iki bamwita conseiller legal juridique conseiller juridique muri New Zealand Security Intelligence Service. Urumva iyi ni nka FBI, ni nk'ijya security, ni nka security yo mu Burundi. Ntabwo wumva ari decret presidentiel bagashyizeho, uwo wese ashobora kugasaba. Okay, nsubiye urabona ko arms administrator bari kurondera undi muntu, bari kurondera uyu ukaravye nk'aka kazi. Nakazi nk'iwacu unomwe na president wumviye security intelligence nakazi gakomeye hano ntugiye ngufa ku karonka kuko ugiye kuraba ibintu basaba nk'akarorero uja gusanga basaba ko umwene gihugu uba umwene gihugu umaze ubwene gihugu imyaka 10. Sinzi ko muri kubiraba hariya have New Zealand for 10 years or more, no kuvuga utse ko wabaye muri university imyaka 10 canke ufise iyo muri UK, mu Bwongereza, USA, Canada, Australia n'ibihugu nibaza ko bumvikana, ariko umaze imyaka 5 hano gusa ya citizen rumwe n'igihugu ntabwo karonka. Umva n'akazi gakomeye cyane gasaba icyo bita ngo vetting, baraba ko uri umuntu umwizegerwa. Okay, imyaka 10, ariko urumva ko arakazi kashise kari ngaho. Iyo experience uyifise hazokugwa interview batoremo umwe, ntabwo ari umuntu yamunomye mu mpisho atawundi muntu yabimenye. Kandi urumva ndakunda kwibutsa iyi ni intelligence services, security intelligence services, donc ni services za security zo hejuru bari kuronda umuntu ze juridique, ariko bakabishira kuri internet ushaka wese ashobora kugasaba, ntabwo ari nomination. Urumva ko baca bifasha ari kurondera manager muri ministere ya business na innovation. Natoyizi kwera ona nk'uyu ni city council bari kurondera umuntu solution architect wani muri technology, program managers. Donc ico ndi kuvuga nubuzi bashize ngaho buri muntu ashoboye kugasaba atari nomination y'umuntu. Policy and consultant, sinoze ndabisha mu gifaransa nta nivyo nzi, ariko urana nk'uyu ni wundi w'umuhanuzi mukuru mu bintu vya transport, principal advisor, ibihumbi 160. Okay, principal advisor wundi in University ya Auckland, departement ya internal affairs, senior advisor, umuhanuzi mukuru naho nyene mu biro vya muri ministere ya internal affairs yo hagati mu gihugu. Alright, ukaza ngaha umu engineer kuri transport, general manager naho ni mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, naho nyene bakanekondera mu manager. Let's go lecturers, head of project, city council. Donc icyo nashaka kuvuga, urumva ko ubuzi baba buri ngaho we urakarondera bakakaguha, kandi ni nahitwa muri leta akazi ushobora kukarondera utarinze kuba, ntabwo ari za nomination byose, ntabwo ari za nomination cyangwa babicishe mu gifuri ntumenye ko akazi katanzwe. Baravuga bati akazi ngaka, hanyuma ukagira application office bibaye nkuba kurondera. Iyo urumva New Zealand Defense Force, urumva New Zealand Defense Force ni mu gisirikare, bakirunda umudokteur mu gisirikare. New Zealand Defense Force urumva ni ko ari arme igisirikare cya New Zealand. Ushobora no kuraba, reka ndabe New Zealand Defense Force, uyu mudokteur en fait bari kurondera docteur bone buri kurana. Yes, New Zealand Defense Force umva ni arme ya New Zealand bari kurondera umuganga ibihumbi 200. urumva baravuga ko hakenewe n'umuganga yinaza ko bisaba ko aba ari umuganga experienced ya GP ufise. GP ni general practitioner, no gutonga mu docteur ufise qualification, ariko nta kindi kintu bari gusaba. Nibaza ko boneza ko muri Defense Force mu gisirikare naho nyene hari gihe basaba yuko
uba ufise ijya myaka 10 uri umwenegihugu, so you must be Nigerian citizen. Yeah, aya nta namisha ake basantuze clearance, higher level of clearance, ariko byo bisaba umwenegihugu nkaje nitwa umwenegihugu nubwo ntavukiye ngaha imyaka 10, 17 years background history, nanjye nabaye hano imyaka irenga 10. Aha nkaha nanjye nshobora gusaba akazi nkaka gashobora kugasaba yaba nafise yaba nari docteur. Donc urumva ko nk'ibi mu bihugu byinshi aba ari nomination yo mu gifuri utamenye uko yagenze. Donc no kuraba ngaha Defense Force ifise ubuzi bushika 20, umwe ni administrator y'ibigwanisho, arms administrator, sinzi ivyo bakora. Bo permit turaba ama permit Defense Force, purchasing administrator naza ko bakora procuration, purchasing administrator, procuration, kandi ubwo n'ubuzi bwa civil. Ubu n'ubwa civil nta ubuzi bw'igisirikare nabwo wabushanga. Safe hand courier, koni gato photographer naza ko atari kanini cyane. Rehabilitation advisor naza ko abakomeye cyane mu bantu bafasha mu byo kuvya rehabilitation. Communicator ni wanye twayibonye. Counter intelligence analyst, nkaka ko ari ibintu kabisa byo mu bintu byo vya intelligence vya security bikomeye cyane. Bari kurondera umuntu ashobora gukora ku kazi kandi okay, bisa ya myaka 10 muri defense kamwe bariseri barasaba ya myaka 10. Mugakana kazi k'igisivile ushobora kuba ukagakora niba wa office qualification zisabwa nta n'uje sinzi niba ibintu bya intelligence aho bavyigira, ariko barabivuga neza ibisabwa ko ubuzi imbere yo kugasaba. Bon, aho yari Defense Force nakorera ko no mu gisirikare afite harimo ubuzi usanga buri ngaho umuntu afite qualification akagasaba. Ndaza umurundi akorayo nk'umupsikologe, umurundi kazi muri New Zealand Royal Army, New Zealand Defense Force. Donc ubuzi donc nubwo muri gouvernement ubusanga ngaha bumanitseho. No kuvuga ko iyo hageze amatora we ufise akazi naho gahuriye n'umugambi uri ku butegetsi nakazi bashize ngaho kubera bakeneye uwo muntu, hanyuma uwagiye bazoshiraho uwundi bataravye ugezweho gutwara. Umuje gutwara abantu ahubwo bakomakoma bigumiraho, urumva. Donc ivyo biratuma nkuko nabivuze bituma iyo abantu bashika 80% akazi kabo atamuntu agakora ko niyo zihindura imirisho. Ico gihe iyo hageze amatora ntabwo tugari ku mutima cyane kuko nta bintu byinshi bihinduka, usanga hahindutse gusa ngo taxe, amakori, ujya kagira 2%, ujya 3%, ibintu nuvuga bitari bidahindura ubuzima bwawe upside down, bitagusubiza inyuma kanini cyane. N'abakora muri leta nkuko nabivuze ni bake batakaza ubuzi bwabo. Ugiye hose aho batuza amafaranga za obe nk'iki izana obera aho bakora ibintu byinshi umuntu akora aho usanga aho umwana wawe afite imyaka 20 ahantu yatanguriye primaire, umudirecteur waho directrice n'ubu ni wakihari kuko ntaho bisabisanira n'amatora. Ni directrice w'ishuri primaire, nta hantu bisabisana n'amatora. Amashuri yose ntasanasanira n'amatora. Cyo kimwe n'ubuzi bwinshi nakwereka donke ko no mu buzi bwa bundi busanzwe bwa no muzi bwa leta bwinshi ko butahurira ataho bihuriye n'amatora. Ariko kandi hagaca haba n'ubuzi bwinshi cyane bwinshi buri muri secteur privé bwinshi kubera amashure. D'abord hanavuze ibisata vya leta mugabo atari politique. Amashure arimwo, ibitaro birimwo, niba hahindura umuntu ni nka ministre de l'éducation gusa, umushikiranganje w'indero, abasigaye bose bagumaho. Sinzi ko bari abandi babiri nk'abantu babiri bungarije ministre bajya ba directeur général peut-être, ariko la majorité abantu batari Wellington kuri capitale nta mu directeur w'amashuri canke ba inspecteur bakomakoma. Aho ni muri education. Mu bitaro ni kwa kundi nyene nta naho bihuriye. Kwanza ibitaro nubwo ibitaro ntabwo bihuriye na gouvernement central, usanga bihuriye na gouvernement regional, ariko navyo ntaho bihuriye n'amatora, nta na hamwe bihuriye, nta batwara, ntabwo bagenda barahindura ibintu ko bashatse.
n'amakomisiyo menshi cyane usanga nayo nyene atashigwaho n'umugambwe uri ku butegetsi cyangwa n'umuntu ari ku butegetsi, ashigwa hari uko akenewe hanyuma akagumaho, umugambi ukayasangaho ukayagomeza uko nyene iyo bariko bakora neza. Bo ugacushura rero vy'amasekteur privé, donc bijya bintu kenshi Burundi ubona biri public nka za Brarodi, ino hari nka brasserie ngira ngo nka senkira zirenga na 10 nta nizonzi. Iyo ugiye kuraba ahantu bagurisha inzoga usanga hari ubwoko bushika 50 za hano niziva hanze, ariko uzosanga ubwo nu business bw'abantu bigenga canke abantu bashize imitahe hamwe. Leta ntabwo ijamwe mu bintu byo gukora inzoga, ibintu byo gukora amafarini, ibintu byo gukora imikate, wanashaka mbere n'amatara n'amazi. Equivalent ya Regideso, amatara n'amakampani prive atanga amatara, kandi abasiyo babo bahembwa amafaranga menshi arutana ya ministre wa mbere, mugabo ntaho basa bahurira n'abantu bari muri politique. Donc amatara bo amazi ari mu gisata ca ntuze ca Watakeya, n'amazi nkaha turi yitwa ni kama yitwa Watakeya. Donc ntaho guverinoma ntabwo ariyo ihindukiza umuntu atwara icyo no kwita Regideso. N'ayandi ma organisation menshi muri Afrika usanga ari mu maboko ya leta, ino usanga ari mu wa prive, ku buryo donc icyo nakuvuga ikiza cyavyo ntabwo bihinduka, ntabwo ubuzi buhinduka ugereranyije nuko intwaro zihinduka. Ari navyo bice bituma rero iyo hagize amatora uvuga uti ntacyo bintwaye, utsinda wese je ku wa mbere nzokwisubira ku kazi kanje, hanyuma niyo banje amadolari 200 kuri arenze ko kuri tax canke impôt ntibizomvuna cyane, sinokwivuna cyane. Rero uca usanga nka jewe amaze imyaka 15 nta muntu turigira dukorana ngo menye umugambwe arimwo, kuko nta mugambwe abantu bambara, nta nzobona ibendera ry'umugambwe, nta namwe, nta uniforme y'imigambwe ihari. Donc usanga ari casual, n'ibintu bafata minenengo. Hageze amatora barumviriza ba politique kuri televiziyo, akagenda atora ku samedi ku mugoroba cyatubwira ama resultat, ku wa mbere baca batangura akazi, natwe tugatangura akazi kiwacu. Nta kintu na kimwe bidutwaye. Harimo n'ivyo abantu baba bafise intuzeye bakurikirana cyane by'amapolisi, bakabikurikirana bakashamo umwete, ariko si bimwe wotera amoko, kubera nkuko nabivuze ubuzima bwawe ntabwo buhinduka birenze. Ico ni ikintu navuze ko kiri structurel, kubera nta kuntu wo kubaka economy y'ibihugu byinshi muri Afrika ngo nka economy nk'iyo muri Canada canke muri Australia, ivyo ntivyoroshe. Ico rero kizoba ikibazo kinini cyane kugira bagitore umuti, nubwo batakivuga ko nico kinini mu bisanzwe, kubera nkuko nabivuze na hano ubigize uko umbwiye uti niyo umugambwe uyu n'uyu watsinda kuwa mbere akazi kaba gashobora kuba kuhavukabura, ico gihe nozinduka gutonda nogera ndadodora ku muryango nyabona ni mutera umugambwe uzongomeza mu kazi. Ico nta wo bideha, twese tutunzwe no gupagasa. Umuntu avuze ko agutwara akazi no kuvuga ubuzima bwawe wabutwaye. Ico nico kihari wacu, ushobora kukibona ukundi, ariko ico kitahavuye kandi ntikimije kuhava vuba, hazoguma haba antagonisme no kugwana cyane kugira ngo uronke kajya kazi gake kahari mu gihugu. Bo sinzira ko uwo kongeza uko bazotera bagwiza imitahe mu maprive, ico gihe kumba bizogabanya pression kuri secteur public. Bo ariko banashoboye ndazi no mu Burundi harimo igihe numva ngo hariho poste technique na poste politique, bashoboye kuzisepara. Poste politique akazigira nkeye, ko nta singombwa ngo ibintu be politique, ashobora kugira technique. Ama poste technique menshi ico gihe navyo nyine vyofasha, usije ko naho nyine usanga habayemo bigwa ntivyoroshe, naho nyine baguma bagira interference, ntibashobora neza ko bidashoboka ko uboreka ngo nibimenye. Ariko nashaka kubwira donge ko ubuzi bwinshi igihugu iyo ubuzi uburekuye abantu bagasaba akazi, donge akazi ni kabeka kava ku muntu ari ku butegetsi, ico gihe birafasha cyane. Birafasha. Oh by the way, igituma nabanya ubuzi bukeye, nako ndibaza igituma ubuzi bwari bukeye nuko nanagize Wellington gusa.
nagize Auckland gusa kandi ubuzi bwinshi musanzu buri Wellington kubera ariho hari capitale niho hari capitale nkuru ya politique niho hari capitale nkuru ya politique hano ni capitale economique kugira abantu bafise ibujumbura n'igitega no kuvuga ubuzi bwa politiki ubuzi bwa muri guverinoma bwinshi buri Wellington kugira ngo nsubireyo ariko ni hahandi nyine ndabona nta byinshi norenza ko nibigenge nakubwiye usanga sinzi ko nosura nkakwereka kandi amfe kukwereka dore ko ushobora kuronka akazi gakomeye utiriwe waja muri leta nkaka uno bakavuga ngo ni advisor amahanuzi mukuru muri Ministry of Foreign Affairs and Trade donc imigenderanire n'ayandi makungu iyi Wellington Fire yindi ministere Chief Technology Security Officer kanakazi gakomeye cyane ni urabanda nka infrastructure technologique ya ministere yose CTO ni kanini cyane Commissioner, Chief Commissioner, umva nk'ubiba ni commission donc umuntu akora komisiyo bari kubagize komisiyo ihari bari kondera umuntu ayitwara ntabwo ari nomination once again aba n'aba directeur généraux muri ministère des Affaires intérieures manager muri education police advisor nawe uvuga ko ari umuhanuzi kandi analyste muri defense. This is Minister of Defense. Okay, donc Minister of Defense and Defense Force. Interesting. Bon, donc nibaza icyo nashaka kugira ko ari ico cyuko hari ubuzi bwinshi abantu benshi bakora akazi kabo doesn't hinge ntabwo gahagaze ku muntu ari ku butegetsi ni resources humaines sinzi ko abanye ngaha resources humaines so HR. Okay, manamba kazi ko muri umuntu atwara akesi ni resources humaines muri ministère de la santé mu kwa resources humaines. Donc urabona ko hari mu buzi bwinshi no muri leta babushize ngaha kugira ngo abantu babusabe ntabwo ari za nomination ni nke cyane ngaha très peu de nomination bijya bya madecret présidentiel ino nta usetse ko nta perezida d'office ariko nta madecret nta bantu baba nomine par décret kibuzi bwinshi uragasaba ukaja muri nk'ini commission commerce commission unakuba nta bari kondera abakozi aba commissionnaire bo muri commission n'ibindi byinshi bo nico nashaka kuvuga hashobora kuba n'ibindi byinshi nzovuga ko undi munsi ariko ico nico nashaka gushimikira ko kuri no munsi okay iminota igiri kuri 30 sinshaka kurenza iyo ikindi nzovuga kumbure ubundi munsi ni kuntu bijanye n'inzego z'umutekano ukuntu usanga ziri kure y'abanyagihugu niko no bivuga nk'igisirikare nka jewe hano ndamaze imyaka 15 maze kubona umusirikare yamba uniforme inshuro imwe gusa mu gihe cya covid hari ukuntu bari babasavye ko bafasha mu vya security umwe gusa covid time imyaka 15 yose nabonye umusirikare yambaye uniforme aha gatoyi hari ahantu hari inevi aba naval aba navy batunguka aba marine naragiye uhagiye hagiye umubona yambaye ya uniforme z'inevi agiye gusuma mugano ko ubugiye ahantu hari kambi yabo bo sindigira mbona inkoho imodoka y'igisirikare kuva nshitse hano imodoka yabaye bijya bitengo za Jomanfu z'abaziya jipu z'aba officier yaba ama blende sindigira nkoza amaso yanje kamaze kuja mu gisagara bitari bike sinigeze mbona n'amaso y'uwanje imodoka y'igisirikare kina gihugu bo ntazina ry'umu general n'umwenzi ntazina ry'umu officier n'umwenzi donc na ministère na ntuzeye aha ministre de la défense no musivile no muvyo nibaza ko arisanze na henshi baba birimo no musivile minister of defense Judith Corin yahoze nibaza ko ari umuro ya par formation no mu juriste minister of defense and Judith Collins Casey now it's just case check sigura Judith Collins Casey. Okay. Donc,
nta musirikare n'umwe nzi mu izina, sinzi nka ntuzeye, sinzi nk'umukuru chief of army ngino iseri dikire kuba ntazi na chief of army ngaha ntawe nzi ibyo bitangwa ni chef d'état major, ntawe nzi kuko ntigira bugwa. Rose King no mudame nta nuwo narinzi nje niwambajije nguje nawe ndigira numva n'umunsi warimwe bamuvuze ku ikintu bo gusa hari igihe umenga hari ubwato bize gutemba baravuga baravuze ijambo, ariko urabona ko aheruka nk'ubu ngiye muri news kiva muri Rose King is most senior officer in the army. Donc nta hantu nababona no mu makuru baserutse. For the first time New Zealand Army will officially have a woman in the job top. Donc baramuvuze gusa muri mu mwaka uheze, umva hanavuze ko nakize kuri news kuri rwo ariko nushaka kurondera amakuru no kuvuga uyu muntu akamuvuga mu 2004 haraza umwaka bamunomine ngo abe chef d'état major. Donc nta musirikare n'umwe jewe nzi numva ngo aravuze ku radio ngo mu general umva n'uyu wenyine niwe wenyine numvi ndamubonye ko ndamurondeye nta singenda mumva mvuze ku radio. Donc hari ibintu byinshi navuze umva navyo ni structure yaho nuko abasirikare bafise akazi kabo bakora ntaho bigira bahura n'umunyagihugu na gatoyi. Never ever nta musirikare n'umwe afise igiti na kimwe and the whole ya muri ministère de la défense. Nta musirikare n'umwe atwara ari meya, ari gouverneur, ari umukomisiyoneri, nta n'umwe at all. Sinzi yashobora kuba hari advisor muri ministère n'uwaka, ariko nta n'umwe je ndigera numva ivuze ngo major naka colonel naka. Bo abapolisi nabo nyene nkaje mbagije umukuru w'igipolisi nkaha ntawe nzi muri New Zealand kubera iki ntabwo baba bari muri za politiki top cop, ntabwo baba bari muri za politiki yitwa Richard Chambers. Okay, Richard Chambers karona ko atabintu by'amagrade birimo ngo colonel capitaine ni just currently this role. So the chief of police is called the commissioner of police, the commissioner of the police. Currently this role is headed by Richard Chambers, who became commissioner in November 2024. Donc Richard Chambers niwigira mumva ku radio kuko kenshi na kenshi umupolisi avuga nujya aho habaye ikintu ni umupolisi avuga kenshi genda navuga ko polisi yo muri Auckland yafashe umuntu bavuze kuno. Donc nayo ni structure yuko abanyagihugu tugera turagongana n'abasirikare n'abapolisi aho umuntu atambutse hose. Bon nzovuga no kuna administration usanga iri centralize ku buryo nkene ikintu ndagituma kuri internet kikanza kivuye Wellington ahantu meya akorera je ntaho nzi ndi kuko sinigera njya nta biro nawe nigira ntonda mukurondera ikintu na kimwe niwo mbaza ngo mbege ibiro bitumbereye he nta nyumba komi abaho, nta chef de quartier abaho, quartier iritwara nisize ko babigeza muga usanga nyine ni nka hands off, nta muntu usanga muri ko muragongana ibi nabiriya. Amataxi yatanga kuri internet, ukeneye passport ugisaba ukarungika Wellington bakayikurungikira, ikindi cyo kurondera kwa guverineri utanga amataxi yatanga kuri internet, ikintu cyose mbega nta muntu muguma mugongana, nta donc usanga ufise freedom idasanzwe. Bo ndarengeje kuvyo nashaka kuvuga ko ivyo bintu kundi munsi, ariko navuze ko kubera navyo bijanye na structure ukuntu societe yorganize biratuma habamo imigombane myinshi na cyane mu vy'amatora. Ariko nashaka gushikira ko cyane ni ikintu cyama ni ikintu cy'ubuzi bwinshi buri muri leta kandi ari nomination z'abari mu butegetsi. Bo nivyo rero nashaka kuvuga, hanyuma mugire abone, mugire like, channel tuyikuze, murakora cyane, mugire umunsi mwiza.